umukobwa adashobora kwicara yicare nkuku umukobwa utoshobora gukorera telefone hasi ngo yunama yitore uwo ni muri nabubwira ati niwe mushiki wa Satani bivanye n'iki n'inyifato mbi ariko arakoresha mu gutitura imico n'akaranga z'igihugu cyatwibarutse kikaduheka igihugu c'amata nubuki. Ubona gute tugiye tubita basi abo bantu ego umuguri ko avuga agenda wumva ariko ubona gute basi tubise abenda abantu n'indera atari kirenga tukabita abantu bononye iyo mico uriko uravuga muga ntitubita tukabita gute mbwiriza twakoresha emvanta gwawe niriko riraza byihose ibyo nakubwiye impamvu nigyo narifashije kubera ko Satani nawe niyo yiguma yitwara neza abakitwa mu mara yiki andaritoye rero tubita abayoboke ba Shetani abayoboke ba Shetani wewe koresha ibyo gwawe je nakoresheje gwanje basi umva bashiki vivi nukubera ko menga abantu uba bavukanishije n'umugwanizi none bamaze gukora ivy'umugwaniza akora batandukaniye none baca bavukana reka ndakubwira kino kintu hari ibintu biyanje kwambara ngaha mu ndango vy'ibishanga ugasanga umukobwa yafashe igipantaro yapfunguye uri kwanagira mu mve ndakumva yapfunguye kajya gahuzu yambaye ko munsi kari hejuru na bya bintu vy'ibinyangari bambaye yashize hejuru agaceca ngaha gacateye induru ngo baturongore yakimara ndo cyo kukirongora ngo baturongore none yisabiye akavugisha ukuri niko mofe uja gusaba none ugiye gusaba utambaye bavuga ko agatu gatekeye gatera ngo amakenga mbe muri ico gihe rigiye we batambaye agiye gusaba niki ariko waruzi yuko banzureke reka nze nishura naje ariko tiwege duhuza biraryoha nitwahana sindi urazi yuko wewe nk'iyo nyambaro uri kurasuzugura wumva yuko yerekana ubutandero hari abagabo bakunda mwene izo nyene abo bagabo rero hari abasore bikundira abakobwa bambara abo basore rero nabo reka ndabashiye muri wa mugwi nce ndabita kari bene wabo na Satani rero bya bikobwa bya bindi bikora ibitandukanye n'imico n'akaranga vy'igihugu cyacu Biruganagera bikora ibitandukanye n'imico n'akaranga vy'igihugu cyacu nibo nitabashiki ba Satani kuko bakora ivyo Satani akora kuko Satani wina jambye ati vive tori modokari nani ndagura nkaca ndari modokari mugenzi wanje gacuga ati rero uhonyora umuriro wose kugira abajana bose ubereke kuzi imodoka ninde kanyosha iyo ni Satani nkaca manyura umuriro nkimonye umuriro gacuga ati shanga umuziki nashi ngiye gusana utogushanga umuziki direct cyangwa abantu 15 Satani we yarashaka iki amaraso vyibara bisha arabirose kandi wankoresheje ariko wewe usigaye mu kaga haro n'abantu babuza babo imiryango isigaye mu marira icyo nagira mvuge rero icyo ndivuga kugira ngo aba bakobwa bifata muri iyo myifato bahagarike batazova basanga bafashe nabamikazi bacu bamwe duteganya kuzoshira mu rugo bakatubera abamikazi b'urugo canke bakatubera abagabekazi mugabekazi cyo sorry mugabekazi menga ni nyina w'umwami ego ari nyina w'umwami nivyo kabisa nako ndagihiye nibazo bafate rero bajya bozogeye kutubera abandi bantu ngo babakwege babahende babashuke bataye kwabwira ngo ambara agapira nawe beze gutera ubwoba byantera ubwoba kandi uri umugabo kandi abagabo bashobora no kuja mu kazi bambaye igifu wawe acha mugiye ngo ambara guzo kagira ngahango ntuzo washitse Bujumbura eko bitaho ngo fuka amabere gusa mu mugongo genda wazi cyambara agajipo kagira ngaha ngo nibwo busirimu kigiye amaze kumukwegera muri ivyo na wahindutse nde ahindutse mugenzi we banturake yamukweze naguhekera ko Satani yampenze nkatora imodoka ngo ngabantu umukobwa nawe arahenze uwo mushiki wa Satani nawe arahenze wa mwamikazi wanje canke wa mugabekazi amwambitse bwa busa nawe yirikwa yambaye ngo nihaza ku musirimu diko namaze gwa n'umukobwa yambaye impuzu zigera ku birenge izina ry'Imana urumva tiyo that's mwiza shirako nakanoka mwiza vrem abari wo kwifuzwa Okay, ladies and gentlemen, murumugisha muhezagigwe everywhere you are. Prince Kizi ni wabahari cyane. Bwira amasanamu nkano abashikire nakiriye VV Gifts.
reka ka Rolex ndagashire ko tutabipfa sigaye mvuga izina rye nkumva ndagize ubwoba nashize kwa kantu ka Rolex ni umusore kabisa ahagaze neza asigaye abonekana cyane nk'umuanaliste yamara uno n'umukinyi wa film abihagazemwe neza ugiye kuraba filme Mwamikazi Order from 3FA ni kwa Fanny Ravin ukaraba neza neza umuntu yitwa Damian of course kama sikose uramusangamo neza cyane yamara ni umwe mu bantu jewe nkunda outfit yiwe man brother hari uburyo buri kuragenda ubikora inyambaro yo ni ibintu vyiwe no muhungu ibintu byo gusubira kuvuga ngo avuge kuri ka gasozi ngo uragagarara ko ngugatera ibuye mu Rwanda bijya bintu vyibagirwa nta muntu apfa hari yambara nkuko mukuru wanje iyo yubagiye wavuye ntibiri kuraja naho ubuzi nta muntu apfa hano yo kwambara ibifashion nk'ivyo kabisa wavuye ntibiri kuraja naho ubuzima ni 50 cent jewe ndi umunyakirundo ankoro ku Ceru aho benshi bazi nko mu Rutega niho na Jemva anashobora guhagarara ku mazi nca ntiribuye 50 cent neza neza bya bikire ariko sometimes birakenerwa ko iyo uhinduye miriye uhindura n'ivyiyumviro niyo jewe nkuno munsi wonshira mu ndongozi z'igihugu abona ngaha haruguru imanga ari mu Gasozo haruguru ya presidence hari ahantu ugeze ututangura kubona igisagara cya Bujumbura neza uburenza kwa Busigo hajya rero je nk'ubu ntiza akantu gatoya muri leta noca nsaba yuko hajya ahantu bashira umupaka ku buryo umuntu wese ageze hajya rya mbere honye mu gisagara cya Bujumbura bamugongera kuri passport bakamushaka ikidodo nk'umuntu yinjiye mu kindi gihugu kandi ari mu gihugu cy'u Burundi ni mu gihugu cy'u Burundi mugabo iyi ntuze yatuba tuvanye hariya mu misozi wacu yo tuva n'ubuzima tuba tuje kwa mu gisagara cya Bujumbura ni ikindi gihugu nuvuga ngo ni nkuko waba uvuye mu gihugu kimwe ukaja mu kindi gihugu kuko uko twe tubayeho hariya ruguru nuko tuba mu gisagara cya Bujumbura biri très différent oya gutandukana aho biratandukanye cyane ari nayo mpamvu mvuga ngo jewe ari je ndabigira hajya ntuhoja umupaka kugira winjire bakagushirako ikidodo kikwemeza neza kugiye kuba mu gisagara cya Bujumbura canke kugiye kuvisita ndiko uravyumva cyane cyane urumva iyo ari umuntu mushashaje gigize genda ashika nagize amahirwe ndashika mu ma 18h quelque hari ryari 2015 hari 2017 itariki 8 z'ukwa kabiri Imana kumbuma jeudi à 19h45 nashika mu gisagara cya Bujumbura sindazibagira uranavyibuka meni kumanutse vuba nahora nibaza ngo wahageze kera naho bigwa ukibaza ngo waje kera yo ndagera kera ho mba ndo umuntu ateye ubwoba kuko no munsi ndashimira Imana aho ngeze ari mpamvu ndiko ndagira umuntu ikarankurikirana ukabutara honyora kuri 3030 mu Cibitoke ahantu ushobora gufungura agakwavu umukeke na ragu inkoko Rolex canke cyusima yayi biteguye ku bundi buhinga ukabigaburirwa no muhitinzi cyatwipfa none mvuze ko ndicamamare kabiva bivugo bizuye ariko ndicamamare mu guteka mu bindi byose ndacyari hasi cyane gose ariko nta namwe Imana itugukoranye gushitse nimba yarankuye mu kirunoko dikwerekera bivuga abana ahantu kashika mu gisagara cya Bujumbura cambucuye nka wanambaye nka 50 cent kweli n'ubuntu bw'Imana sasa nako ndibaza ko babaye ikirara n'ingoga umuntu ashitse hano 2017 ukaba umuntu arakubona za California umeze nka ba 50 cent wabaye ikirara vuba yavuze ikirara sinshobora gutahura rangaje ukoresheje yariyo kuko iyindi mvugo okay reka mvuge imvugo okumva wabaye umuniga hakirikana umuniga urazi ko muri Amerika ari abirabure baba hariya abanigazi hariya n'abanigazi ariko baba tipu usanga mu makota bagwana banywe bitabi nibo bakora imiziki amatatuwaje nibo bayatabura abantu utamvuze ukundi kuntu mana nyene mbanda kubona aho hantu urexageye ntibisigura ko nimba nambaye nk'abantu baba USA kwisanzwe gaje n'ubundi sindumino burya n'Imana agira bizi neza ko imfitiye ideni ntaricara kuri kandi ro muntu wahise gute ni mu Gasozo ni uri kuri Kagatumba wagaze kubona amatari Kigali ari kara ntaricara kuri Miami Beach Imana yumve ko imfitiye ideni urumva nimba mvuze mutanye muri ndavyimenyereza jewe n'ukuri basi umuntu yo bishobora antware aje basi niyo mbwati nkoropere imbwa mu ndumva ko nicaye mukobone ko abonye Miami Beach sasa imbere yo kubona Miami Beach hari igihe umuntu yibaza ati ko Imana yabateye agateka mukamufise Tanganyika hano hirya ubwo Safi Beach yo urana yirongurukana imbe kibaho erega haro gutangira kubikorera
wewe urasenga nimba ntibeshe cyane ubuzima umuntu azobamwe iyo yizera atangira kubwatura swati ku munwa cyangwa atangira kumwimenyereza kubamo ano ma beach ya hano yoyo ura scrollinga kugira uburemenyereza Miami Beach ama beach ngaho ntago ndayajamo kesho uko nishakiye kubera ko ndacyafise impamvu imwe canke iyindi kubera ko ndafise indoto yo kwicara ku yindi ari beach nshaka kuzicarako yo ngahanye no yo nimo nabugira Miami Beach yo muri America urumva ni beach umuntu wese yicayeko avuga ati that's wow rero impamvu izo ngaha ntaja kuzicarako cyane mba ndi focus cyane n'ubuzima kugira ngo ndondere kimwe mu bizompushinga gushika ku ndoto zanje bifisavye ko njya kwicara kwizi beach zo ngaha every day ko nashatse nkaca ngenda izando tuzo gushika kujya kwicara handi ntibikunda umwene kujya kwicara kwi beach zo ngaha mba ndi mu gikoni kuri 3030 uje ni unsanga ndiko ndazinga Rolex kandi ndiko nitegura gakwavu nizo mba ndimo ivyo simo ndayikora rero nkirimita kugira ngo ndabukuntu bizoshika nkajya kwicara hamwe jewe nshaka kujya kwicara nkaca nongeye nakwibutsa yuko atamwanya mfise wo gukora ivyo bintu kubera ko nyifise umwanya ngo hahani navuye naho ndifuza ko hamwe nava cagiye nsubiyeyo canke cagiye bankeneye babona ati ego byukuri ntagari kumwe natwe mugabo aturimwe nako bari udugane nk'amatara viving uzikora abantu bakiri hariya baba mu muzimagiza ubugoroba ugasanga w'ikintu bita ikimori canke igishirira ya dushimire intwaro nziza y'u Burundi leta mvyeyi leta nkozi yarabikoze ubu ku gatumbi wacu nduze telefone ntabwo njya gusembereza ishariza arabona abantu ko turavuga ubaharamata wubahwe kudesha kandi umugabo sivyo vya mbere abikoze mbe niye filime yigoze kubonekana mu ya BMT yari ishusho y'umuntu yari ihurizo ry'amakuru ama filime maze kuyakina tarima BMT naboneka mu ishusho y'umuntu ihurizo ry'amakuba nihurizo uragaruka ntaho yagiye naho yagiye menganiye kunuzenya ya warubizi mugabo BMT yari bifisemo ukuboko BMT mugabo niyo yari kirabikora yazibonetse cyane ndabonekana muri the crisis yo kwa Abel Nduwayo ama filime ari hit yose ndaboneka mu gakino k'ubuzima ndaboneka mu nuzenya mu ndoto nimero 2 yo kwa Kimoko mbe Kimoko yagiye musaza mwaramwirukanye mu gakino namubonye yipostingira ari mu mavoka hano Imana imuhezagire ari mu bantu bashobora kuba baratumye imba uwo ndiwe uyu munsi Imana imuhezagire akujya mu vyo rakunda kumushimira sinanse ko namushimira Vivi kugeza ubu urazi ko ntaratahura ikintu Kimoko yoba yarakoze kidasanzwe kuri wewe gituma ahantu hose ugiye utegeza kumuha credit no muvyeyi kuko je naho rancaje nsanga uri bari kurakora iki nta nibikorwa nagusangamo uretse ko umunsi wa mbere ndakubona ko urakora Rolex wari kwirembo giye na ndi kwirembo giye ntago nakora Rolex nigeze no kubona amenga mutangiye kwandika amafilme sinamenye iyo vyahereye muri kumwe nabagihe gihe Imana mumpe ndamukumbuye cyane grand frère yego kabisa ndamukumbuye cyane baziste ko turabonana ariko nizere ko intashanga ishobora kumushikira big up son musaza yani petit frère ndamwubaha ahari hose Imana ikiganza cuhoraho kibandanye kumurabira kimubeko ndanamukumbuye naza ko vuba cyane Imana igize akazi karashobora kurangira akagaruka katuramutse wow we shall meet ariko mani n'amafaranga ndayashaka umeko n'amafaranga so impamvu nshimira Kimoko diko bari mu buzima umuntu yakora akantu nazokora akantu kangana uku uzukarokonese uzukarokonese Kimoko ibintu yakoze ibintu bizima kuri jewe ni nawe ngiye novuga ngo yatumye mba muri carrière yo guteka jewe nkiri ruguru uri ngaha tuvuka hamwe abizi narakora ibintu biti ibidiya ndabizi bimeze nk'ibibenye ari amabenyero mugabo ifi ibitumbura bimeze uko bayikoze mu ifu z'ibigori nakikaranga nabikora nkiri hariya ngateka amasambusa rero no kuvuga barazi tsari ndoto zanje guteka mugabo hari umuntu agufasha gushika kuri za ndoto kumbe narugura bikora kumbe zamya ari ndoto zawe je nzo guteka nzo gukina filme kwishuri yaje abandi baririmbira amanota na kina filme
mpamvu nano munsi ndabirimwo nubwo ntarafatisha muri ivyo ariko nibaza ko ni indoto zawe zo kuva mu bwana ndiko ndakwiga zo kuva mu bwana kadufata kanyanshimire 3 fois ikwikora neza cyane kuko iri kiransapotinga kamfasha muri imwe za film ikongera igasapotinga kakazi kanje nyene ko guteka kuko kuva kuri season ya mbere gushaka ya gatatu umunsi kugeza ku episode y'icenda bose harimwo izina Vivi Gift Rolex. Bavuga abantu nta mafaranga nabahaye ahubwo barayampa sometime rero urumva ko ari abantu bo gushimira ya famille ndayubaha cyane none yantumira abantu ko 30 z'ukwezi kwa gatanu yego bafise lancement officiel abazogirirwa ibakwe muze mu ruteri teka muhashike izobera hahoze Université Equateur ni mu micungararo ya Kotebu kubahaza niho bizobera muze muhashike mudushigikire kuko irya famille ni famille y'abantu nubwo abantu beshe vuga utariko je maze kuyinjira mu indani ndabona ko ari famille kabisa ije ifera gufasha bamwe mu gwaruka kuko impamvu muzicyo diko izo filme nyinshi ngiye ko nagenda kina hariho filme nakina nambaye imyambaro ivuga Vivi Gift Rolex nkaza kwisanga izo ntuzenya bavyigira buje gusumba kote nambaye urumva rero bakabi hiding ego brand bakayinyegeza ntibayereka kandi ico gihugu cyusanga jewe nta n'amafaranga yampaye kugira ngo nje kubakinira mugabo bagacafata ibikorwa vyanje bakabisuza estima mu gihe wayikora y'agaciro famille Norask ndabwiye ati mubaho sana bana kabisa uvuze famille Norask nibuka ivyo wari wavuze ejo bundi bisa n'ibitsitaza abafana warabivuze ku yindi TV nabisabira n'imbabazi yamara ikintu kiriko kiravugwa hano hanze Vivi Gift abantu bagiye kugaruka ko ni jambo ukomeje gukoresha rivuga ngo bashiki ba shetani atuno muhungu twamukunda mugabo tugiye kumukura kwa amaboko kuko ariko aradutukira abashiki bacu iyo uvuga mu mvugo ukoresha rino jambo ntubona yuko uba warengereye ngo bashiki abantu bagere barabe TikTok yawe rimwe mu ijambo rigaruka cyane grand frère TikTok yanje gatoya nuko hari muri behind bansa ko dufata video wahuye nuno yitwa Jisia ugarukana iryo jambo ujya kumwita mushiki wa satani ujya wewe kijya gikora kukita mushiki wa satani nta makosa namwe mfise umwita mushiki wa satani ufatiye kubi ugenda mwita mushiki wa satani nta mukobwa yumva ko diko rego nabwire impamvu je ndiko ndakoresha iri jambo ngo bashiki ba satani meshelami genda kuri TikTok yanje ya Vivi Gift murabe hauza kujya kuri Vivi Gift uhasange ivy'akazi kinga iyo uraza gufollowinga kwa bijya byinga ucigenda kuri Vivi Gift aza gusanga ndimo ndavugira ibintu ndabitangira umuco impamvu jewe ndabita bashiki ba satani rero ga mwana mama dore ngiye impamvu nunayisabira n'imbabazi iryo jambo dore ngiye oyo uraza gufuka muri sabira reka ndabwira impamvu ko rigateye ubwoba cyo mvuga ngo bashiki nibaza wena nta bashiki ba office muvukana reka ndabwira ikintu kimwe diko ntunjaniranye mon frère satani nimba usoma bibiliya niwe muntu yararongoye worshipa hehe mwijuru yararongoye iki worshiping nimba ruko no bivuga nukuvuga yararongoye korale bijye byo guhimbaza no gutazira imana mwijuru ariko acaja kubiri n'ivy'Imana ishaka Imana nati uyu muntu katanguye kungarariza ari mu bantu bamfasha kurongora reka dufatire ku ishengero hayi wacu bisanzwe ujya mu arongoye abandi mujya mu gihe kuririmba abafise nawene ijwi giwe rishobora gushika handi hantu ni wa muntu ashobora gukonvenka bajya bose baririmbana kuko ishengero ridafise korale ntabwo twogita ishengero oya niribaho rero Imana yaje iti none satani aba bantu bakorana nabakonvenka akabinyita nk'imico yiwe ashaka ijoro nzaye kibaye ijoro acabona ko uwo muntu adakeneye kubana nawe avuga ati uyu muntu reka ndamwikiza mushira pembeni ariko satani wumve ko ava atarakora ibihabanye n'ivy'Imana ishaka ndavyumva cyane kubera ko yahoze ari umumarayika mukuru anajega ibyo byose byo kuririmba yari umutoni ku Mana niba nakubwira rero nabashiki ba satani ndiko ndavuga ni babandi bikuye ku mico n'akaranga by'igihugu cyacu cy'u Burundi bakaja muri ya kote yande ya satani kuko ujya muntu wese akora ikintu Imana idashaka aca hinduka mushiki wa satani yitwa umugwanitsi banzurake
reka ndagusigurire mon frère. Okay. Umbwiye ngo mushiki wanje mushiki wa Satani sinza gukwemerera kubera ko mushiki wanje nimuza guhira kuri rezo sosio iyambaye ubusa hari ibintu byanje kwambara ngaha mu ndango vy'ibishanga ugasanga umukobwa yafashe yipantaro yapfunguye uri kwanagira mon frère ndakumva yapfunguye kajya gahuzu yambaye ko munsi kari hejuru na bya bintu vy'ibinyangari bambaye yashize hejuru agace canga agace atera induru ngo baturongore yakimara ndo cyo kukirongora ngo baturongore none yisabiye akavugisha ukuri niko mon frère uja gusaba none ugiye gusaba utambaye bavuga ko agatu gatekeye gatera ngo amakenga mbe muri ico gihe rigiye we batambaye agiye gusaba niki ariko waruzi yuko banzureke reka nze nishura naje ariko tiwege duhuza biraryoha nitwahana sindi urazi yuko wewe nk'iyo nyambaro uri kurasuzugura wumva yuko yerekana ubutandero hari abagabo bakunda mwene izo nyene abo bagabo rero hari abasore bikundira abakobwa bambara abo basore rero nabo reka ndabashiye muri wa mugwi nce ndabita kari bene wabo na Satani kuko twe turi mu Burundi aho twakuze twambara tukikwiza aho twakuze umwana ndiko je natwe kwishura umupira umunsi atakabutura iriyo imwe mwamwivye basokuru mugabiye mpuzu wajanayo yaba ari mpuzu gira ku maguru sivyo ndende none iyi sponsor uyu munsi umukobwa tinya umukobwa toshobora kucara iyo mipira no bereka barayambara abakobwa niko ndagusigura rero ugasanga umukobwa yambaye impuzu ukujya nicaye niyo shobora kuvyicara rikwanage yambaye ya mipira wari kuravuga umva yo kwicara nkuko rikwanage ariko vivi dusubize ubwenge inyuma ico kintu uri kuravuga nico mu myaka ya vuba kugeza nko ku bavyeyi bacu mbere yaho cyane uziko twigeze kuba mu bihugu abantu no kwambara batambara iyo histoire ntayuze muri kahise aho mbere yaho cyane ni hari bwaze n'ijambo ry'Imana ninje vya Satani yuko yakuye mu ijuru nitwari gayimenye twasenga kiranga bakoko niko ndakumva none uyu munsi mugabe iterambere rirabandanya abantu batangira kwambara ibyitwa tubindo turi kumwe utwo twanyegeza ndiko mfatira kuri ubu Burundi bw'ubu ukuntu twege twakutse ntunanza n'ukuntu no kuba abavyeyi banje bakutse uko navyo nzi ngenda kubera sokuru wawe ko ashobora kuba yambara akabindo nigwanege ntunafatire kuko abavyeyi banje bakutse uko navyo nzi fatira kuko jewe nakuze ivyo nikuze ndiko ndaraba niko ntago yego niyo mpamvu nabwiye tuti rero umukobwa atoshobora kwicara yicare nkuku umukobwa utoshobora gukorera telefone hasi ngo yunama yitore uwo ni muri nabwira ati niwe mushiki wa Satani ivanye n'iki n'inyifato mbi ariko arakoresha mu gutitura imico n'akaranga z'igihugu catwibarutse kikaduheka igihugu c'amata nubuki ubona gute tugiye tubita basi abo bantu erego umuguri kuravuga agenda wumva ariko ubona gute basi tubise abenda abantu n'indera atari kirenga tukabita abantu bononye iyo mico uri kuravuga muga ntitubita tukabita gute mbwiriza twakoresha emvanta gwawe ntiriko riraza byihose ibyo nakubwiye impamvu ndio narifashije kubera ko Satani nawe niyo yiguma yitwara neza abacitwe mu mara kandi aritoye rero tubita abayoboke ba Satani abayoboke ba Satani wewe koresha ivyo gwawe je nakoresheje gwanje basi umva bashiki vivi nukubera ko menga abantu uba bavukanishije n'umugwanizi none bamaze gukora ivy'umugwaniza akora batandukaniye none baca bavukana batandukaniye reka ndakubwira kino kintu okay ndagatoye neza kamo sambare jewe ndumutezi sivyo wewe uri umuntu journalist niko naho ariko uyu munsi wewe nk'umwanya cyane tukirigwana mu gikoni tukirigwana he mu gikoni uwo sanga uzi gukora Rolex uwo byo gufata iminsi 5 ntonda mu gikoni dutondana nawe tukirigwa nawe ngatagazi ya saa 8 z'ijoro ntahira turi kumwe utemeye ukuntu akora Rolex mu minsi 5 uraza hano no bimenye no nyishura reka nishure rero oya ntuzi reka no kwishura none uko nishura nushaka mvuye ngo yego shange uraza hano no bimenyera nigihe we mu kukwegera kwawe noba nari naje mfise target yuko hambavu iryo tuzoba turi kumwe turimwo nk'abagenzi
nzoshirako n'ubumenyi bwo kumenya uburyo bateka rureke ndabwira ikintu kimwe ugaca ashobora kugendera ntigeze ndavyitaho n'imyaka 5 igahera mbona ubifyata urazi impamvu wewe nuko ngiye kutavuka ruguru mwegeze kuronka umushitsi ruguru iwanyu mwirima mukamusiga ajyanye mugiye kurima yego reka ndabisigura hariho umushitsi yaza ari babandi batikora ko canke babanebwe akaguma aho hantu mugabo abenshi yaramaramara kumva yuko mwojana urakoze yego wewe twajanye ku kazi hari igihago yasaba isuka mbere y'abandi urakoze wewe twajanye ku kazi ndateye mu gitanda kwasibirayo ugacuma mu telefone wenza minzenya mami yo chapati ngaho wakwitisha nkungu ugasanga abajya nkungu dukorana bose basamaye ntuyitore ngo yime wavusanga nayiguhereje vyo urakoze niyo mpamvu nabwiye ati rero kuyihereza sinye kwikora banzuraki ivyo vyose uzomenya kubikora mon frère ntujaje kwiyorohereza kugira numva inyishu nyimuna ashaka kuguha ndega nubwira ikindi kintu wewe je ndumusuma we turagendanye ndagiye kwiba turi kumwe uri kubonegera ndagiye kwiba turi kumwe induru irateye baradufasha uri kubonegera bagaca bashwa baza bakaza kudufata hoshi aho mwamwe abaye basa mwese mwizi uri kubonegera rero please umuntu mugendana wisanga ya mico yiwe yakwatatse rero bya bikobwa bya bindi bikora ibitandukanye n'imico n'akaranga by'igihugu cyacu birwanegera bikora ibitandukanye n'imico n'akaranga by'igihugu cyacu nibo nitabashiki ba satani kuko bakora ibyo satani akora kuko satani wina cyangwa ati vive tori modokari naniyo ndagura nkaca ndani modokari mugenzi wanje gacuga ati rero uhonyora umuriro wose kugira abajyantu bose ubereke kuzi imodoka ninde kanyosha iyo ni satani nkaca munyura umuriro nkimonye umuriro gaca ngati shanga umuziki nashi ngiye gusana utobo shanga umuziki direct nca ngabona 15 satani we yarashaka iki amaraso vyibara bisha arabirose kandi wankoresheje ariko wewe usigaye mu kaga haro n'abantu babuza babo imiryango isigaye mu marira icyo nagira mvuge rero icyo ndivuga kugira ngo aba bakobwa bifata mu iyo myifato bahagarike batazova basanga bafashe babamikazi bacu bamwe duteganya kuzoshira mu rugo bakatubera abamikazi b'urugo canke bakatubera abagabekazi mugabekazi zo carico mugabekazi menga ni nyina w'umwami ego ari nyina w'umwami nivyo kabisa nako ndagihiye nibazo bafate rero bajya bozogiye kutubera abandi bantu ngo babakwege babahende babashuke bataye kwabwira ngo ambara agapira nawe bize gutera ubwoba byantera ubwoba kandi uri umugabo kandi abagabo bashobora no kuja mu kazi bambaye igifuwa wazi acha mugiye ngo ambara guzo kagira ngahango ntuzowashitse Bujumbura eko bitaho ngo pfuka amabere gusa mu mugongo genda gifuwa genda wazi cyo ambara agajipo kagira ngaha ngo nibwo busirimu kigiye amaze kumukwegera muri ivyo nawe ahindutse nde ahindutse mugenzi we banzurake ya mukweze naguhekera ko shatani yampenze nkatora imodoka ngo ngabantu umukobwa nawe arahenze uwo mushitani nawe arahenze wa mwamikazi wanje canke wa mugabekazi amwambitse bwa busa nawe yiriko yambaye ngo nihaza ku musirimu diko uramaze kubona umukobwa yambaye impuzu zigera ku birenge izina ry'Imana urumva tiyo that's mwiza shirako nakano ka mwiza vrema abari wo kwifuzwa nawe wacifuza umuntu yambaye ubusaga diko wo kwifuza iki kandi cyo wari kwifuza bamaze kukibona none gasha izina ry'Imana aho niko ngo nsere kigongwe ngo navuze no kwa satani iyo abanavuze kabakobwa bose muri rusanye no kwa satani kumbe rero ndiko ndakumva ni wavuze muri rusangi bose kwaruka ahubwo uwo mugwi w'abantu bitwaruka wabahaye iryo zina nibona haye iryo zina nawe ribahaye kugira ngo libatera isoni bahinduke baze kuba abamikazi bacu nibo bene rugo nibo ngo ngarasenyaga ngarawazezo nzu ngo arasenya ko ndabwira ikintu ngabakobwa mekanokano mukumvirize neza akumvirize natekereje uyu munsi hamwe jewe noshaka gusohoka noja kurondera wa mukobwa mwiza mva mwiza wa wundi yambaye agahuzu kagera hahandi kugira ngo abantu babone ko none ko twasohotse nasohokanye n'umukobwa
w'umusirimu. Bimwe hano bavuga ngo icana kirenze mugabo nihagera ko nja kurongora sinzorongora urya mukobwa. Murababesha rero. Wumvise ko ba bantu uri kwita ngo bashike bashitani bafise n'imbarutso bafise ababibatera. Numva ko mubabesha. Niyo mpamvu Imana yavuze yaratuyishira ku isi ikiduha ubwenge kugira tubukoresha. Rero uvuze ngo nakara ko nabwira ngo genda wica Prince wacumwica. Oya. Navyo noko. Ndanaguha n'amafaranga nkayaguha ukagenda ukamwica. Mugaye bihindukiye barakugara. Wewe wakoze ico kintu. Mana kwihakana. Iyo atamasezerano yahabaye ndayaguha. Ndarakwihakana wewe bakakugara. Rero abakobwa uwo umuntu umva ko gusohokana wambaye ubusa. Kumbe bajya abakobwa ushitse mu bwenge umva umuntu. Uvuza akantu ko bwenge nkunze. Kumbe bajya abakobwa nabo bibesha ko baba bakunda. Umva umuntu agukunda byaffe. Nabo bintuze twovuga ngo nabi birori gusa. Ibirori gusa. Mu migambi ntibajamwe. Ni hajanye no kugira ngo nta mugabo numwe yipfuza gusohokera mu kabare katakora nk'abakobwa cyangwa katari nk'abakobwa. Mugabo nta mugabo numwe yorongora umukobwa akuye mu kabare. Biba gake kabaho. Kubera iki rero umukobwa akora mu kabare usanga afise indero y'ikirundi yitwara neza nitwo mutora nibibaho come on nivyo hari n'uguhari baramujija bakamuha imanje bashatse atariyo ariko nitweza kugenda ahubwo warukwiye kuraba mbuye umuntu nahari muri iki kibanza abyitwaramwo gute. Hari abakobwa bakora mu kabare, hari abakobwa bakora muri sona mu mahoteli, hari abakobwa bakora mu mahoteli ugasanga uwo mukobwa hari igihe isaka ko atakabara mara kukwetse bamwirukana kubera iki yase kwemera ibyo bashaka. Abo barahari pe. Yego abo barahari kabisa. Niyo mpamvu sometimes ndongira abantu reka kujija umuntu wese ubonye sero nakazi ari karakora kuko ushobora kumwibesha mugabo uje yabishize ku mugaragaro ugeshize ku mugaragaro mutinye nko kutinya satani. Ewa hatari sana. Sasa vivi ubu ndagutahuye neza bano bakobwa numva wagiriye impuhwe ukarema nakantu mugabo muri context yo kubahubura ngo bagaruke ku ndero yo kuziko mu majambo 2 canke 3 bitware gute kugira ejo nawe amaso yawe abonye abigeme muri rusange zovuga ati abarundi kazi niba abarundi kazi turota kubona babandi bafise indero n'imico y'igihugu. Grand frère bose barafise abavyeyi. Oya hariho anyway hari abantu batagiriwe ubuntu kuko baba bafise abo bavyeyi uvuga. Ubugiye ko nabwiye ko kimoko yandeze ni ngwa mvyara mu maraso. Oya uvuga n'urafise w'amaraso arafise n'uwundi yo mwegera kamuhano apana yo kumuhanura hako kandi shaburya uza gusangana na keshe kandi uza gusanga keshe abantu yigira ivyo n'abana baje bava ku gatumba bashiki bujumba gacasiri mu kafo aba bana ba hano mbere b'abanyamuji abeshi no gusohoka mu mazu ntibikunda. Imisozi rega barayizi bo bakubwira ati reka ngo umuntu araje no bahamaza amezi 3 akacasirimuka. Nibanza kwisubiza ubwenge nyuma bibuke iyo baje bava bibuke nuko bari babayeho hariya basubire kuri ijya ndera. Uwo muhungu azokubwira ngo nzokurongora ari uko wambaye ubusa. Uwo muhungu azobwira ngo nzokurongora uko yambaye ubusa. Futa ubashaka mugendane muje mu buhumbu mu ngeso mbi mugabo nta rugo yiteze kugushiramwo. Come on. Akononera ingeso ejo be nk'igikamvugwa gute atawuzo bakigutora diko ibintu birabaza mu frère ikintu kirankoza ko kabisa ndasubiyemo umuhungu umva kagiye kuguhenda ngo bagutware hariya gukoresha ivyo ashaka ivyo yishakiye ngo ugenda ngo wambaye ngo ndagukunda umeze uku agukunda umeze kujya muga mu rugo wiwe ntazogushiramwe. Ndakurahiye kora ubuntu bw'ubuntu diko jewe uwanyumvise yanyumvise uwanyumvise anyumvishe ubutanyumvise biramuraba.